kujua tuzitoe. Na ile difficile ni kusema kitu kigumu. Sasa hiyo difficile ni kuonesha kama kuna shida ziziko hapa Burundi. Ngoja kidogo tu hapa aanze kuonekana kidogo, watu watamfuata, watamwambia chukua milioni 50, mimi nikuwe manager wako. Kuna wenye watamwambia wale watu hawafai, wako wanakuiba, yani wanakuiba hela. Unaona toka alianza music, hakuna mwalikuja kumsaini eti awe manager wake. Lakini hapa tusubiri kidogo tu, tulishaanza kuinvest pesa kama kampuni The Fighter Production ili akuwe msanii mkubwa. Lakini sasa tu atapiga pamoja ama mbili, watu utaona wanaanza kunani, watu wataanza kunani, watu wataanza kumfatafata, unaona maneno yatakuwa mengi. Kitu cha kwanza, si tumeanza contract yetu, kisi umesema Nova, si tumeanza na serikali. Contract zetu ziko kwenye serikali, ndio kitu cha kwanza tumeanza, kwa sababu wenyewe ndio wanafunga, wenyewe ndio wanafungua. Kitu cha pili, contract yetu ni hapa kuwaleta nyinyi Wanyamakuru, muone gisi yuko hapa. Kama tutamdanganishia atasema hivi vitu ni uongo, na kama tutaongea ukweli atasema ni ukweli. Ndio kwa maana contract zetu, kwa sababu ni makosa kusema contract mbele ya wanahabari, si vizuri. Lakini contract iko sawa, inamuweka vizuri na ina protect vitu fulani, na sisi kuna vitu inatuprotect. Hatuna shida yoyote. Hicho ndio kinaweza nikasema, nikajibu. Na hilo jibu le tumejibu, hiyo swali tumejibu kuhusu difficile. Naona liko sawa. Sijui kama kuna wengine wanaweza kusema difficile izina niki Fighter 5G ni kuvuga 5e generation. Okay. Hii 5G huyu anakuja kurepresenti wanamuziki wa Burundi 5e generation. Manake huyu ndo anaanza sasa 5e generation. Piko generation ya kwanza ya wachancho wa misi ilipita, paka kuja ingine ya pili, paka kuja ya tatu, ya ine, paka kuya tano. Huyu ndo sasa anaanza na 5e generation. Wote mwatakuja nyuma ya huyu, manake atakuwa aliingia kwenye Mkiswahili wanasema anga lake. Atakuwa aliingia kwenye nani yake, watakuwa nasema huyu ni mzee wetu, anakuja na project zingine. Tulimwambia makosa yenye wazee wetu walifanyaga na sisi yenye tulifanya, kusema tusiendelee, na yake viharibisha vitakuwa ni hivyo hivyo. Tunataka tujitahidi hii 5e generation inakuja, tuone kama itapeleka muziki wa Burundi international. Ikiwezekana sawa, ikishindikana ndio hivyo, lakini tutajaribu. Ndio maana 5G. Mratufasha tumenya makosa mwako zine ya kote tumubira ati urakoze mwe bana kabako. Okay. Tumefanya visanga vingi sana. Mbo sana kuna mambo ya kulewa sana. Kuna kulewa sasa 6. Mtu mtani wakikuita pifamba unaenda unavimba, unasema ndio mimi. Unaona, sasa tumemwambia kuwa na discipline. Kuwa mtu mgumu, mtu akikwambia kitu usimsikie hapo. Mtu akikwambia vitu vyenye sio kazi yake, acha. Sasa zamani tulikuwa tunapata pesa, lakini hauoni pesa zinaenda wapi. Unaona, sasa tumeharibisha muziki. Na ukiniuliza hivi muziki uko wapi, nitakwambia uko down. Muziki umeshuka kabisa. Umeshuka. Panakosa mtu wa asili wa kukuja kuupandisha. Unaona? So hizo tabia tulishamwambia nyingi, kwa sababu siwezi sema vitu vingi, wengine watasema niko nawaambia wenyewe. Acha niseme vidogo ndio itakuwa vizuri. Lakini tulishamwambia kuanzia wazee wetu wa zamani, posa ilikuwaga ni kupenda wanamke sana, pombe, kutokujielewa, kuwa na discipline, vimesaidia ama vimeharibu. Ndio naweza nikasema hivyo. Burya iyo ubonye umuntu ariko ararima umurima, ntumenya ibyo azokwimbura, biba bigoye
kuko hari n'igihe ashobora kurima neza kabisa agatera ibintu bimeze neza mubo ukaza gusanga imvura yabitwaye byose canke izuba rikaka cane bikuma byose birabaho. Hama ikintu ca kontra no vawe kigomba kugaruka, ariko nibaza ko sukwishima canke ngo twishire hejuru, ariko kontra ndazi ko ihari kandi imeze neza. Jewe nza kuba nk'icabona kuko nanje nagiye muri The Fight, benshi ngira bagumye biyumvira mbega kubera iki The Fight tutarumva iri kirashwana, yani kubera iki tutarumva bene abafamba bashwana. Ivyo byose haba hariho impamvu. Nimba mutarumva induru muri The Fight, ndazi ko amarebo menshi muri kino gihugu cy'u Burundi mumaze kumva yuko henshi hamaze kuvugwa ibi canke biriya, sinzi ko mbeje, ariko muri The Fight aribaza ko nta nduru murumva muri The Fight. Hariho n'abahomvye kandi bazanye amafaranga menshi, niko twumva, ariko ugaza gusanga hariho abandi bavuga bati twebwe tugomba guteza imbere naka, kumbe bafise inyungu zabo bariko barondera muri uwo muntu. Ukaza gusanga za nyungu arondera kubera ko batabimenyereye, akazi bihaye ataraki wabo n'amafaranga bashizemo, ugasanga aragiye amalebo, ugasanga rikanasambuka baririmbyi bava mu malebo kumva ngo yavuyeyo, barababwiye ngo yarasinye, bakabivuga gutyo. Nibaza ko dukoze ikintu gitandukanye n'icyo abandi bakoze. Imbere yo kubahamagara ngo tubabwire ko twamusinyishije, harabaye byinshi cyane byo kwiga. Nk'umuyobozi wa The Fight afise ivyo yavuze, nanje ndafise ivyo navuze nk'umuririmbyi ari muri The Fight, ndonse mutwera wanje ndafise ivyo namubwiye, arafise nawe nyine ivyo yabonye. Nk'uko bamwe bagiye barabivuga, si mushasha mu muziki, yaramaze washaka mbere no gusohora indirimbo zikeya, bejya nizinganizi zine, mugabo wowe babaza indirimbo zitatu muri zo ziwe mwebwe nk'abajournaliste ndisubirwa atawozivuga. Aho rero mwumve yuko twebwe tuje guhindura ibintu. Ababajije ngo muzanye iki gishasha yitwa difficile, ariko vya vrai mutabesha namwe nk'abajournaliste, uyu muziki mu Burundi mubona woroshe vya vrai? Je ni mumbwire mubona woroshe? Nimba utoroshe twecha tuzana umuntu yitwa difficile. Sasa rero no shida, sasa niyo muntu rero sasa aje kubabwira ati umuziki ni woroshe. Nico gituma mwumva ngira ntimwaronze iziguro yumvikana. Ikintu kigoye kiba kigoye, umuziki w'u Burundi uragoye, sindiko nababesha. Ingorane murazizi, abaririmbyi n'abajournaliste, ingorane murazizi. Washaka tutiyo bagije bimaze iminsi bivugwa amikare n'abaririmbyi, nivyo ntavyo muzi, vyama vyabaye ibibazo nyine, ibibazo bija mu bindi. Difficile rero niwe muntu aje kubereka ko biragoye ariko birashoboka. Hama 5e generation ni waje kuba urufunguruzo novuga nk'umuririmbyi mushasha. Jewe nabivuge nka Vishu wenyene natasamara nataboregwa sipse nk'uko mugiye muravyumva, aje kuba urufunguruzo rwa 5e generation, ashobora kuzoduga, ashobora kuzotena bivanye n'ibikorwa mbona biri muri The Fight amaze gukora gushika ubu mutarabona, mugabo itariki 12 muzobona aje kugurura imiryango ishobora kuba yarugawe muri 5e generation. Ubu rero nibaza ko atakintu kigiye kugorana nk'uko yitwa difficile, nibaza ko azobaje kugira ibintu ngo bibe facile. Voilà, guhitamo Edouin muri Peace and Love, nibaza yuko hariho shwa. Uza gusanga muri The Fight aje nkunda kubivuga, nitwihute tumaze gupropose abantu benshi, nabivuge tumaze gupropose abantu benshi, kandi nitukwiruka inyuma twicaranye turaguhamagara. Nibaza ko nawe nyine niyaza kukuronka akanya ko kuvuga araza kubivuga. Turaguproposa tukaguhamagara
tukakubwira ibintu bimeze gutya ubona gute birashoboka. Hari abavuze ko bidashoboka, hariho n'abandi gushikiriza batarishura. No kuvuga ko twebwe rero bivanye n'umwanya wacu, wewe yarashoboye kwishura, turaguha umwanya ukwiye ukagenda ukiyumvira. Washaka tukagupropoza na kontra tukayiguha ukayisoma, ukabaza abagenzi, ukabaza ababanyi, ukabaza inshuti. Ibi ndababwira so ubeshi. Icatumye rero ariwe aza ubu, ariwe twahisemo, ntitwamuhisemo, twamutoye muri benshi kuko wewe yaratanze inyishu kare, aravuga ko ari tayari gusinya na Fighter Production. Hama turamufata tuja ku bikorwa, icyo gituma mubona ariwe ari ngaho. Ubundi habwirizwa kuba hari ubundi mugabo, kubera ko twebwe tujana n'umwanya kandi tukajana n'igihe n'uyu uno mwanya ahari. Voilà. Ya kwanza inakuonesha mtaji inayotia contract. Kosi ya pili, kipengele cha pili inakuonesha miaka yenye utafanya mdefaita. Ya tatu inakuonesha, inakubatiza jina, unaona. Cha ine inakuonesha tunakufungulia channel ya YouTube pamoja na Instagram, unaona. Lakini vyote vinakuwa viko mu mikono ya defaita, na huyu kuna vyenyewe vinakuwa vya kwake, unaviona. Afu contract zetu sisi tunakupatia kama mwezi mzima. Onesha babako, onesha mamako, onesha marafiki, mjomba, shangazi, nenda uoneshe mtu yote unataka. Alafu mwezi ukikwisha, we kuja sema hii toa tugeuze hii, ama hii acha, niko tayari. Ndio kisi tumefanya kwa difficile, na akakuwa yuko tayari akakubali. Na contract za defaita tusiendi mbali a gauche à droite. Contract ya defaita, ukiingia mu defaita ni miaka 10. Basi ndio hivyo. Yeah. Merci. Avant tout, ndakambanze ndabashimire kwanza, nongere nshimire Fighter Production yanyiyumviriye ikamfata. Hama ku kibazo ngireko nishura, yambajije ikintu catumye cansunitse kwemera gusinya kontra yari ndende, mugabo nararonse umwanya ukwiye wo kuyisoma no kuyiyumvirako. Novuga siyo kontra ya mbere nari nsinye, mugabo nkuko bavuze ko ama kontra menshi bayasinya hama mu nyuma bigafwara, donc bikononekara. Donc iya mbere nari nayisinye, mugabo bigenda nabi, irahera nabi, ataco imariye. Mugabo iyi ikintu ca mbere kwanza catumye ndayisinya, icambere cyo nari sanzwe shaka umuntu yomfasha akanje imbere akanshigikira, kandi asanzwe ari imbere abimenyereye. Ndibaza The Fighter Production kuri ico, ndibaza ko tudakekeranije twese turabona ko bishoboye. Novuga ko ikintu ca mbere catumye rero nemera kuyisinya nuko turiko turaraba kontra. Hari amakontra menshi usanga uri kurasinya wowe usanga umengo uri kugwa muri piège, mugabo kontra twasinye twese, muri kontra twasinye jewe ubwiwanje ndafisemwo ukuntu inkingira kuri bo, kandi nabo barafisemwo ukuntu muri yo nyene ibakingira kuri jewe. Donc ico ca mbere catumye kwanza ndayizera, nkavuga ati ino kontra ntisa kumbure nimwe nari nasinye. Donc kontra vraiment imeze neza, narayishimye. Nabakeyi mubo nahanuje barayishimye, barambwira ati nimba wumva umutima wawe ukubwira ati genda usinye, yisinye. Ndibaza ko ikintu ca mbere catumye ndayisinya ari ico, kuba kuri kote zose harimo security ikwiye.
dushobora kubahamagara tubabwira ko tuzanye uwundi atari muri Peace and Love. Nibaza ko cyoroshye. Nishyuye ngira yego. Merci. Ikibazo canje ni The Fighter Production. Muravuga yuko mu mwunguriro ya account ya YouTube shasha na Instagram shasha hamwe byoshika iyo myaka 10 gahera akava muri The Fighter. Aza afise uburenganzira bwo gukoresha iyo account ya YouTube canke iyo Instagram yiyo izo ndirimbo zaba yakoze ari muri The Fighter Production. Aza afise uburenganzira bwo kuziririmba mu biteramo canke ahantu hatandukanye. Ico ni ikibazo canje ca mbere. Ica kabiri asanzwe agaragara muri Peace and Love muri karaoke. Uno munsi muramushize muri The Fighter Production. Kumbure mugiye kumukorera ibikorwa byinshi bigiye gusohoka ku maradiyo nko muri Bengezo ariko arakora career solo. Agiye kubandanya agaragara muri karaoke za Peace and Love canke mugiye kubanza kumuhagarika kugira ngo mumutegure azoze kugaragara imbere y'amaso y'abantu mwana munyegeje kwanza. Murakoze. Akimaliza miaka 10 ya contracting anaweza akaenda na vitu vyote vikakuwa vya kwake kwa sababu tumemaliza kazi vizuri. Lakini akishindwa ndio piko ile fine. Mtu unalipa amande alafu unatoka kwa usalama, hakuna kingine. Kazi ya karaoke atabaki anapiga kama kawaida kwa sababu inabidi aishi, bado anasoma, saa zingine ndo anajilipia masomo, unaona, so atabaki anapiga karaoke kama kawaida. Hiyo ni kazi yake na anaendelea na ujuzi, unaona, anaendelea kupata ujuzi kwa sababu ya kupiga na live band. Tumemweka vizuri, iko sawa. Yani sijui wimbo wake tuwachie sasa hivi ama kesho kutwa, lakini kitu che tunaomba tu watangazaji ni kitu kimoja. Mumsapoti. Akishindwa sawa. Huyu mimi naweza nikasema ni power. Unajua kitu power, mtu kikuwa power lazima utasemwa tu, utatukanwa kwa sababu kwa power utasemwa. Hiyo yote tuishamjulisha, tutamwambia wale rafiki yako wa karibu. Sasa tu wataona tu picha conference, wataanza kukuandikia felicitation. Kesho watakwambia tupatie pesa, tunaona ulisign contract, ulishapata label. Ataanza pata maadui wengi, na mtu kupata maadui si vibaya kwenye hizi kazi, unaona bana. So ndio hivyo tunaweza tukasema kama Dogo yuko sawa, kazi zake sasa hivi mtaziona, na kitu tunaweza tukasema mumpe mabidi hatua venye kuongea hapa, aje aongee sasa kwenye channel zenu ama radio zenu. Huyu yuko sawa kabisa. Usifikiri hapa tuna joke kabisa. Tuko tunafanya kazi, hapana mchezo. Unaona? Sasa naweza nikakwambia kama difficile amepangiwa kila kitu vizuri. Unaona jinsi watu mnasambuaga malebo. Unamwambia hapa leo kama pakikuja mtu mwiko na hela nyingi anataka utoke mu The Fighter, alafu tudili pamoja. Uone kama hiyo miaka 10 inakuziwia.